aragomba n'ikiyovya bwenge kumbe iyo niyo niko kabirya kagomba kwiyongera kumara ko tuzi ko ari gukora cyane kumbe talent is not enough ntihagije impano watubwiye ko imana idahagije kumbe ntihagije biba bikenewe ibintu by'imiti wowe kuvubaho urabona umukinnyi nyeruka nka Mudryk yakoresheje imiti y'ikirundi kuvaho uramaze kubona umukinnyi nyeruka nka Mudryk nawe Mykhailo Mudryk nawe agenda nk'uri karaca mu mirima nazo ngo musuma agiye kwibana mu murima akumva nk'umuzamu agira mwirukeko yewe ga Mykhailo Mudryk ariruka agahagwa gusiga baro nkawe bazatiye ibintu birimo amahoro kumbe lo type là aba yashizemo kandi kantu ka c'est un athlète kinyura bwenge Mykhailo Mudryk rero ishami ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Bwongereza rimaze kuba rimuhagarika vy'agateganyo nyuma yo kurindira ko amatoza Burundi ari bwemeze ijana ku ijana yuko uyu mugabo yitwa Mykhailo Mudryk asanzwe koko akoresha ibijanye n'imiti yongereza ingufu. Hano babwira ngo imiti y'ikirundi uyu yakoresha imiti y'ikirundi nye ikikreni eka ni ikirundi Yes, bivuze neza bwana Mike na makuru yazindutse arandikwa ahantu bwa mu gitondo cuno munsi aho navuga ngo ibinyamakuru byo muri Ukraine cyane aribyo byatanguye vyandika ko ni naho no musore yasanzwe page yamaze kuba yikorokana talent isn't enough ati birisiguye talani kwiye abantu baciye bamwatagati nje gutuma tubwiye ko imana yenye nidahagije bikwiye gukoresha n'imiti cyangwa kiyongereza ikovo. Yes, birumvikana yuko mu gihugu ca Ukraine niho batanguye bandika bino bintu nyuma yuko vyari maze kuba bitangazwa n'ishamo ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA yuko uno musore ibipimo vya mbere vyerekanye ko umusore yafashe imiti imwongereza inguvu. Ibi navyo bikaba novuga ngo bitemewe. Nuvuga ngo yakorewe icitwa test antidopage kugira ngo barabe ibi ni navyo vyakorewe navyo ibipimo vyakorewe witwa Paul Labir Pogba. Rero ugeza muri umwanya harategekanijwe novuga ngo ibindi bipimo canke se hariho ayandi matoza kibandanya mugabo yo niyazoza dendura kino kintu yemeza canka kana ko Mykhailo Mudryk yoba yarafashe bino bintu ariko no mustugiye rero kuraba kenshi abo vyagiye birashikira kenshi vyarangiye yuko iyo test ya mbere yerekanye ko imiti wayifashe bakaguhagarika vy'agateganyo kenshi birangira ico kintu carabaye ikiba gisigaye conyene yabifashe mu buryo buwe kugira ngo kumbura igihano kibe cogabanuka. Simvuze ko Mykhailo Mudryk yabifashe mugabo ndavyimenyezo n'uburyo yahagaritswe nkanaraba n'abandi vyagiye birashikira ati ndavye ibimenyetso ravye uburyo yiruka oya pano uburyo yiruka ndavye ibimenyetso vy'uburyo ishamo ry'umupira w'amaguru niyo test antidopage bamukoreye nkageranye n'abandi vyagiye birafata bino bipimo biragaragara ko Mykhailo Mudryk amahirwe ari make yo gusanga atafashe ino miti gusumba uko yosanga yarayifashe. Kumbura tuza kuba tunaca gato kuvyo novuga ngo ubwiwe yashikirije Mykhailo Mudryk gaturabe hariya tubarondera ivyo ariko ibi bishobora ko nawe yashikirije nyuma yo kumenya ino nkuru ibi bishobora kumusiga kuko ibuke ko inyuma y'igikombe c'isi abasore ba Argentina harimo Kuti Romero hakabamwo Papu Gomez bari mu bigeze kuba kekwa yuko novuga ngo bashobora ko barakoresheje imiti yongera inguvu nabo ariko nubwo no munsi kugera icaha nikirabagira na Mykhailo Mudryk ashobora kuba ari na Pogba yamaze igihe kirekire kugira ngo ahagarikwe na Mykhailo Mudryk ashobora kuba ari inzira karengane sindavyemera. Andreo Nana yarahagaritswe avuga ngo yihaye imiti ngo ya madame yari yibungenze ngo ayifata yibaza ngo ni imiti gusikura uburuhe ntiyahagaritswe urafata imiti ambwa ati reka tukugabaniriza igihano ariko umwaka wose yarawumaze adakina urafata imiti y'umuntu yibungenze utibungenze ngo madame yarambeshe ngo ambwira ngo niyo gukura uburuhe kareka inyuma rero no guhagarikwa Mykhailo Mudryk yageze icyo yatangaza kuri Instagram yiwe ati ndashobora kwemeza ko nabwiwe ko mu bipimo nakorewe na FA basanze harimo ibintu bibujijwe ati ibi bintu bishikiye ntabiteganya vyarantangaje kandi nta nivyo namenye ko ndiko nkora ibibujijwe canke ndiko ndenga ku mategeko ayariyo yose ukiri ngaho nyene vyaranshikiye sinamenya ko ndiko ndafata ibiteme n'amategeko canke hani kintu gihari niki karanyenyeye kambuka baye ko test yamaze kumufata araza kuba nabifashe nabizi canke oya urumva hari ukuntu kwishure bagufatira mu ikosa barabwira ati okay
ibi mwabikoze je nimwabikoze emera ko mwabikoze tukubabarire wigiye ugaca wemera ngo arakubabarire abo ati Jeffrey mavyashitse vyagenze kunuko ati nzanira inkoni rero na Mykhailo Mudryk bamaze kwemera ati nabifashe gusa sinari nzi ko ndiko nkora bitemewe n'amategeko yongera agira ati ndiko nkorana hafi n'umugwi wanje ari wo Chelsea ati kugira ngo dukore amatoza tumenye impamvu vyabaye ndazi ko takintu nakoze kibi kandi ndizera neza ko ngiye kugaruka mu kibuga vuba aheruka mu kibuga ryariho mbega dopage tomufata yaramaze hafi igarasizo no kuri bench mbega dopage ngino zigara kuri mbega dopage aheruka mu kibuga le 28 Novembre mbega dopage tomufata umusore azosura mu kibuga habaye iki yaruka mu kibuga bakina na Arsenal yaruka mu kibuga bakina na Arsenal ko yarinjiye mu minota yanyu ewe sha Mykhailo Mudryk mugabe ikintu kiba kibabaje neki ibi bintu nivyo Mykhailo Mudryk anacaviza imyaka mike nubwo bamufatira ico gifungo c'imyaka 4 22 ans yogaruka 26 ans yogaruka 26 ans 27 ans mugabe jewe uruhombo ndarubona kuri equipe ya Chelsea reka nakiniza ko bihomba reka ndakubwire isi y'umupira w'amaguru kwanzira kumukinye kwa Beko kumukinye yero ko nyuma ya Andrei Shevchenko nk'umunya Ukraine akomeye cyane yakiniye equipe ya Chelsea yakinira za AC Milan no munsi twari twiteze imana kuko yaguzwe ku myaka 20 ayagera ku miliyoni 70 na bonus ya 30 millions Arsenal iri hafi kumutora Madrid yamurondeye bivuze ngo ilete antara equipe yose yifuza gutunga avuga ati c'est une future star mu mupira w'amaguru ibazo ni Chelsea uguze umukinyi w'imiliyoni 100 umuguze muri 2023 2024 afashwe n'ico gihano no kuvuga ngo nimba bazomusanction imyaka 4 afise kontra igera muri 2030 kwa Chelsea the Blues mu kwezi kwa gatandatu tariki 30 nimba wowe cunzo ndabire uramuturi muri 2024 afatirwa igihano c'imyaka 4 agaruke 2028 hazo hasigaye imyaka ingahe 3 kugira kontra yiwe irangire hari imyaka 4 wamubuze utarumubuze kubera atarakenewe wamubuze kubera ubugaba bwiwe kandi mu iyo myaka 4 yose wamubuze uzoguma umuhemba kubera kontra ntiyabaye reziliye aracara umukinyi wiwawe ibi bimufasha ibi byose Chelsea igomba kubihomberamo byanga ibi bimufasha arahanwa unahemba arahanwa navyo guhembwa bijamo ko abamakosa ko na equipe bwayo nayo yo muhana kusi equipe yayimutumye abako uraza kuvuga ngo wagiye kongera ibintu bikongereza inguvu nturi butware none urongereza inguvu kananirwa no gutwara kibanza ca Sancho Dodoma Paris kibanza ca Sancho yananiwe gutwara kuko na Sancho ico kibanza naco yari afise gusa ndaza kuba ngaruka muri bukadukora deba tukavuga ati mbega Chelsea vy'ukuri yobigiye gusubira kutwereka zimwe mu mpano twari twiteze mu myaka 3 yeze uno munsi zasubiye inyuma aho twavuga Jadon Sancho tukavuga Joao Felix tukavuga ndetse na Mykhailo Mudryk biragaragara ko uno munsi bagize ibibazo bigiye bitandukanye mugabo bose bagize ibibazo by'imigwi bagiye baracamo canca n'abamenyereza kuko muri Joao Felix yagiranye ikibazo na Diego Pablo Simeone atizwa agiye atandukanye arakonveka kwa Barcelona ariko babura uburyo bwo kuba bo mugura ngo bamugumane uno munsi dufashe Sancho yabaye mwiza kwa Borussia Dortmund kwa Manchester United agiranye ibibazo no mumenyereza twizina rya Erik ten Hag biza kuba byanga Mykhailo Mudryk ava muri equipe ya Shakhtar Donetsk yisanga muri Chelsea aza kubana uvuga ngo adashika yempoza bivanye n'ibihe bibi equipe yari irimo kuko no munsi statistique mabujye ugiye kuraba afite statistique nziza kuvashika muri Chelsea par rapport y'umwaka weze bivuze ngo uyu mwaka yari karagenda atora ritme peut-être igaruka rya Chelsea ryari garuka no kuri babakinyi twoze tubona kari beza mugabo vyanse ko biyempoza kubera equipe yari mbi canke kubera yuko hari imigwi bagiye baracamwe ikabazingamira rero kuri Mykhailo Mudryk c'était une saison ko urandondera n'ibiyaro vy'urabe comparativement na saison iheze uno munsi Mykhailo Mudryk agaze neza kandi yakinye umwanya muto par rapport y'uwono vuga ngo yaramaze gukina mu mwaka weze nka kino gihe rero ni kudire bwa mbere kuri Mykhailo Mudryk kuko Chelsea ni equipe no munsi ku mugabane wa Buraya canke kwisi no shingiri naye kiri capable yo gukina mahiganwa yose kandi nigerigire kibazo cha effective nubwo yavunikisha 11 batangura infirmerie kuzura bavisa abakinyi bategezwa kwa konvoke kandi bokina bagatanga umusaruro kuko no muzufashe kubanza cha Mykhailo Mudryk ni twabivuze hasanzwe hakina Jadon Sancho hasanzwe hakina Joao Felix Pedro Neto yo hakina noni Mudryk yo hakina Cole Palmer yo hakina Christopher Nkuku yo hakina bivuze ngo uno munsi equipe itanguza abakinyi 11 baraba bari kuri bande touche Mykhailo ntigera bakonvoke muri English Premier League none ubuze Mykhailo Mudryk Nkuku nako Mykhailo gacaronka opportunity yo kuba konvoke kuri match kibazo kiri ko Nkuku no munsi byanse ka twari kibazo cha Nicolas Jackson nako kibanza ciwe uraza ko ubura Mykhailo Mudryk uvuge ko Chelsea hombye mu gihe tubona ko
Mudryk ari we yarakeneye kuretrouva forme kugira ngo yitwe umukinya kinira Chelsea uno munsi gusumba uko Chelsea yategetswe kumurondera niveau kugira ngo yitwe umukinya kinira Chelsea les amis Mykhailo Mudryk iyi seziye niyo sezo novuga ari mu bintu vyiwe yari mu bintu vyiwe 2022-2023 yakinye inkino 17 ibu nta gitsindo yigeze abona yatanze assiste zibiri 2023-2024 yakinye inkino 41 yatsinze ibitsindo ndwi atanga assiste zibiri uno munsi 2024-2025 afise inkino 15 mu maguru afise ibitsindo bitatu na assiste zigera kuri 4 nukuvuga ngo ugiye kugereranya Mykhailo Mudryk yo mu myaka novuga ngo ibiri amaze kwa Chelsea na Mykhailo Mudryk yo muri no mwaka dufise uri kuza gukwira umwaka wa gatatu ibitsindo ndwi muri sezo zibiri uno munsi biburamwe ibitsindo 4 kugira ngo abavyuzuza kuvuga ngo jewe ndiko ndavuga ati Mykhailo Mudryk no mukinya ari tarantiwe twabanye kwa Shakhtar Donetsk kina za Real Madrid muri Champions League agorana ukabona ko match irahera Carvajal afise akazi kagoye hagera igihe rero Arsenal yahejeje kumusinyisha Chelsea irayizunguruka Chelsea yaje kuyizunguruka izingo turaje kudusure tubone Eden Hazard twamenye muri Chelsea mugabo no munsi ivyo tegekanya sivyo bibaha bivy'Imana yateguye Mykhailo Mudryk rero urabona nta kintu arafasha Chelsea ariko Avendeza hari hakirizo espoir mu mutima y'abakunzi ba Chelsea avuga ngo turavize mu kintu ko ari tarantiwe umunsi wari wo wose ashobora kuvyukirana mugabo haje gutamwe ico kintu ca dopage n'urombo kuri Mudryk gusumba kuburombo kuri Chelsea usivye ko Chelsea nayo nyene irabihombye navuga ngo umukinyi yaguze azimvye ariko no munsi ni benshi Chelsea ifise bazimvye bamwe batakina arongo umwanya ko babadiashire ba Axel Disasi bari bazimvye no munsi wagenda kuraba Joao Felix amafaranga bamuguze arazimvye Sancho bientôt bashobora kumugura kuko hariho clause muri no nizanyo yiwe kumbure hariho urutonde rw'inkino kana kategezwa kukina canke hariho resultat Chelsea tegezwa kuronka gacagugwa pour dibona equipe izwi kwizina rya Chelsea ibi byose ugiye kubira abasinibaza ko ari umukinyi bafisa zimvye no munsi kuko ku myaka afise tout simplement bari biteze talent yiwe gusumba ikindi kintu cyose kugira ngo Chelsea yitwe equipe ishobora gutunga abakinyi beza mugabo nawe tugiye kuraba Chelsea irafise Cole Germain Palmer Chelsea irafise Enzo Fernandez Chelsea irafise Nicolas Jackson nubwo ariko araduga benshi batamwemera Chelsea ikatwereka Caicedo digne de son nom a confirma ko miliyoni yaguzwe n'imyaka yasinye abikwiriye Chelsea ikatwereka Levi Colwill Chelsea yatweretse Kukurera Chelsea ikatwereka Malo Gusta hano hatari umugazwe izya rya RC James Chelsea ikatwereka Joao Felix none munsi jengo anamvuga ngo uyu mwana Cole Palmer yovunika toute une saison Chelsea kaguma yashe na kwa kuko nibirarangira nabashobora kukwiro lansa mu gihe atobasotse nko biriko bivugwa agasubira ko umukinyi mwiza no koreka Mykhailo Mudryk nukunde twaraba niba koko biza kwa bimwagirije na kwijana ama aheze Ahanwe uyu naravye ku ifoto yarabinyoye yarabinyoye tumubeshere unamuravye ku ifoto yarabinyoye none urabiye kuki raba mu maso ubona dasana bamereresi ushingiye kuki nabaraja na Ingolani nabo baravyihereza uri kurambira ko raja na Ingolani bari kumupima dopage bari kuyibura azagano ka ushingiye ko gitanuka raja na Ingolani wa muntu bashobora kuba tayifata kuko nimba ari hano hambere bapima dopage cyane mu Butaliyani nuko bimeze nero kuri Mykhailo Mudryk amaga gucungereza zaza nabonye nkino ku musoje zirabandanya za Carabao Cup ari nkino nabonye ziza kuba zari ku musoje wanashaka zinakomeye ya ku munsi w'ejo baraza kuba bakina equipe ya Newcastle baraza kuba bakina